Ndabaramukije nizere yuko muguwe neza nkuko mubibona kuri ekra hasigaye imisi 11 ariko kandi hariho abantu bafise ubwoba mbega jewe ko batarama KYC nanje ndi mubazo turirirwa amapi mbega je ko bampaye KYC nkayikora mbega nanje ndi mubazo turirirwa amapi kitaremerwa oya ntugire ikibazo mugenzi ni kuvuga itarike 28 z'ukwezi kwa kabiri ziraba umuntu wenyene yahawe KYC akirengagiza kuyikora swate kubera ignorance swate kubera atabyo azi akanka kwegera ababimufashamwo canke kubera avuga ati ibyo bintu pu wapi okay ariko kandi kuri wewe utarahabwa KYC kumbe utoba urakwiza inshuro 30 umininga ni kuvuga ukwezi udasiba kuri wewe wahawe KYC ukayikora ariko ikaba itaremerwa kubitaremerwa nibisigura yuko ari kosa ryawe oya hariho abantu bamaze imyaka 5 KYC iri pending itaremerwa n'abantu binjiye vuba KYC zabo ziremerwa rero rindira utuze ni kuvuga uyu n'umushinga uteguwe neza ariko kandi ntuzotangare merci beaucoup rero reka ndabereke ido nido y'ukungene ushobora intambuko kuyindi kumenya yuko KYC yawe yaremewe iremerwa wahawe KYC bimeze gute ariko kandi ukaburi mushasha kuri iyi channel ntukekeranye no gukora s'abonner partage na commentaire ku bandi ntukekeranye no kwandika ikibazo ufise muri commentaire ariko kandi nukekeranye no gusangiza abandi ibi vyigwa twarize ukunyene ukura balance nani pizawe ukazishira kuri balance wazikuye muri migration wakoze migration zishira kuri balance twabonye ukunyene ukora checklist bagenzi kugira ngo uhabwe KYC kugira ngo na migration uyihabwe nuko ukora checklist twabonye ukunyene ukora nuze de sécurité secret de sécurité kugira ngo ibintu bigende neza ariko kandi bimeze gute genda hano muri profile urabe ahantu handitse KYC swate urasanga iri kirizunguriza cyangwa urasanga haviviye numba warabikoze cyane ugende ino muri P-Browser okay ndiko ndacanga anya kuri nani yundi winjiye nga anya kuri P-Browser ugende muri KYC s'il vous plaît muri KYC nuhavyonda aha hantu haba handitse KYC uraza kubona ibintu bibiri swate warayikoze iracyari pending cyane nturayihabwa urindire kuyihabwa ufyonze kuri KYC byose urabibona bagenzi hari abandi bantu rero shaka gucebura ngaha anya murabona ko hari profile edayeri murabona aha harimo option imwe zibiri zitatu option 9 ariko hari abandi bantu bariko barahabwa wareyonga ibintu ngo vya hano ngo P-map ngo P-kwa ngo iki mu bisanzwe ikintu cyose utazobona muri application officielle ya P mugenzi reka kugikora mbega ayo malinke uri kurafyonda ayo mapi ya uri kura transfer iyumvire kandi ibyo bintu usanga biko birakora abantu bamaze mu kwezi amezi 5 umwaka hari abagenzi ababaride bamaze imyaka 6 batarahabwa KYC ndetse turambirwa n'ingoga iyumvire umuntu yafashe umwanya wo kubaka umushinga imyaka 6 ntiyarambiwe atanga uburyo araramajoro mugabo jewe umuntu mutonya nkoresha iphone yanje nkafyonda ko nkagira minaje ndabona yuko bitevye ndabona yuko bitevye mbere intege ziracize bariko barantevya abandi bariko baravuga shaka amahera pini ndi yakubwiye ko uzogenda muri banki bakakunyuraniza amahera komtere kandi pinye n'amahera ni kuvuga ari amakuru agenda cana ko mbere hariho uwuzana amakuru ubona yuko ari ay'ukuri mbere akatangira yintroduce yerekana yuko ari P ibivuga mugabo mu ntanga kaza mwihereza gaza gushiramwe akantu k'inyungu ziwe muragabe rimwe na rimwe bazokoreka ama montage yuko ari Nikora nujya mu dame babikoze
bakakwereka yuko mu by'ukuri aribo ariko ari montage uragaba. Rimwe na rimwe bazokwereka yuko ari Donald Trump ariko arabikora ariko atariwe, uragaba. Twumvikane rero yuko wakoze checklist, wakoze KYC yawe, amazina ategerezwa guhura neza nayo wakoresheje mu kwiyandikisha. Ariko kandi hariho abantu batariko baribuka ama email yabo, ama modo pass. Egera abantu bashobora kuvuganura modo pass, egera abantu wandika ama modo pass yawe ya P-Network ahantu kure cyane adashikirwa n'ingese n'inyenzi. Ndavuga babasuma, abantu bafise umutima mubi wo kononera abandi. Merci beaucoup. Kola s'abonner, kola na partage. Ufise ikibazo muri commentaire baradufashanye. Ufise ikibazo cy'inkora mutima ndashobora kugufasha arinye, apana physiquement, arinye s'il vous plaît. Plus 68 319 701. Merci beaucoup, partage, commentaire. Ndabakunda cyane kandi ndabashimira ukunyene mubandaya mushigikira urubuga. Ariko kandi ndifuza yuko murushigikira gusumba, mugasangiza ivyigwa n'abagenzi banyu bakabimenya. Abagenzi nta nzigo irimo, nawe ndazi neza yuko atanzigo irimo mu gufyonda kuri like mw'iki kigwa no mu gukora partage na s'abonner. À la prochaine occasion, alors lentement jusqu'au rendement.